twaranse amakuru yuko ziyanyeshamba zashoboye gusunika abagwanyi batari bake mu kibira amakuru kandi twayaronse twaronse nuko n'abajene benshi edari presque bose n'abagabo n'abagore bafite inguvu mu makambi y'impunzi batwawe mu kibira ariko ntabwo badufise nanabomwe c'est pas la première fois baza mu kibira warashaka no ku butaka bw'ubundi barahonyoye kandi baciye muri rya zone rouge nyene Canada yatrashije baciye Bubanza barabanetralize baraciye Cibitoki barabanetralize baraciye Kayanza hose bigenda kwa kundi baraciye Gatumba bigenda kwa kandi rero gitangaje ntacutse hajya abantu bayibesha ngo RDF ngo ni hagati RDF si hagatsiko ubu Kagame yo disparesa ubu ingene RDF baba ibidogezwa ho ibidogezwa mubabona mona kandi bahambaye baje ku mafuro bambaye amatiba nikitusa sivyo bivuze ngo rero buriya muntu sinzi ko utabatemo twigwaneho wewe umuntu yabuze ubufasha na bumwe ahitamwo kwigwanaho kugira beho atigwanyeho arashikayo karabaye abenshi ntibabitahura ibi buriya na RDF basigaye twigwaneho umfatiye ko nabonye president w'u Rwanda yagiye gukomera amasha abazungu yambamba bamufashe bari muri mu Rwanda Mugabe yamaze kubona ko mu Rwanda hari danger abo vyo kunde barundi bene wacu ntimuje mu Rwanda namwe abanyarwanda ni muhunge muhave so journaliste rero jengiye kwerekana how much Kigali iri en danger gusumba Bujumbura ntirengagije yuko Canada yasabye abakanadiye yuko batotembera abakunzi bacu bakunzi ba BMBC BM4 Wezo TV nizere ko meze neza muherereye mu mpande zose zigize isi kandi baramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu cyuno munsi aho novuga yuko fise umutumira dasanzwe tugiye kuyaga ibintu vyinshi akenshi mwari mumenyereye tuba turi kumwe kuri micro za B-Info Plus ariko tuje mu yindi image kugira ngo dushobore kubashikiriza na cyane ku analyse y'umutekano mu karere kibiyaga bigaruko biba vyifashe muri rusange nko mubibona turi mu kibanza ciza tubona bo turi muri studio twasohotse turi mu kibanza ciza muri jardin harakayaga keza hameze neza niyo tugiye gufatira akanya kugira ngo dushobore kuyaga namwe mudukurikirana mbere ko tutangura n'ivyatuzinduye rikamanze saba udukurikirana ukore subscribe ukore commentaire mu gihe wabonye yuko ivyo twavuze ko ufite ico wobivuga ko ariko utagifise naho kirekire shiramo imitima canka amadarapo y'igihugu hama twibandanirize tuba benshi ku runo muyoboro canke kuri no YouTube channel ya BMBC fise umutumire nko nabibabwiye reka nango ndamuramutsa bwana musanguzi no kuramutsa ndabwe nikaze kuri BMBC BM4 Plus Wezo TV. Yes rakoze cyane bwana journaliste uyu munsi reka ntagatende umwe wewe guminyuma ya kamera don't worry kabisa so ndamukije bariko yadukurikirana aho muri hose aho niko twagiye ahantu hameze neza kandi ifoto bavuge abatahazi ifoto bavuga reka tuhabarangire ahantu hariho akanyobwa kabye hariho igikoni gitesa kirimo amaragu amajana urabona behind hariho vert ukuvuga hariho nature nuko batabona hajya hose kumbure nibyashoboka cameraman yafata aya mayi hariho n'ivyamwa by the way hariho igiti cy'umwembe je fais tirer ameze neza vraiment ni kwa muzehe maître Muvayo Jean niho twicaye ni kuri Mutanga Sud nimwakenera kuza kwafatira kamwe aha niho vraiment dukunze kuba twitiramiriye twebwe na journaliste so reka nda baramutse ndiza ko umeze neza kandi nanje cinda bahikaze muri kino kiganiro cyane gusa ngo wavuze tuyamira ahantu heza hari abantu benshi bashobora kumva ati kwa maître Muvayo Jean ariko bashobora kubabwira exactly ahariho kwa maître Muvayo Jean ni haruguru tout juste ya portail ya Université Burundi campus Mutanga kubata basho kwatabanaho uvuye muri centre ville ubakije fata bus ya Gasenyi canke ya Mirango Sandema canke Sandema canke Busigo Itonde gacuvuga ikagusiga kuri portail nuca urukira juste ugaca ubona pancarte kibarabara yanditseko Maître Muvayo Jean nanu heza bahita jardina
Club Jardina yes ego munzi no kubona bakora amamanza atandukanye nariho abasema vumba ko mariage ngaha afite hariho jardin ushobora gushiramo decor hama ukagira amakeje no mu gihe imvura yogwa naho none bagishira bagira amatante ego amatante no kubona usanze ka twibandanize n'ibyatuzinduye guce cyane kubijanye n'umutekano na politiki birakunda kuvugwa cyane abariko barakurikirana ibi by'intambara hagufi bavuga yuko mu gihe igisagara ca Uvira cofatwa na Bujumbura yoba iri muri danger bikavugwa kenshi bikavugwa na benshi mbega twasha kumenya kubera iki batavuga yuko Kigali nayo ishobora kuja muri danger umwanya n'umwanya bo I'm sorry gato mbere ko nishuri ico kibazo bana journaliste ego nako ndara ifoto video wandungikiye kare ego y'umurundi yafashwe umurundi yafashwe yahindutse imbwebwe ya sarambwe izi singorane numuredi tabara so ibisina bitebako kuko twaza nuko aja muri studio turabikorera ko mugabo meshoza mi Burundi twarabwiye mentwa twatanze impanuro tubasaba abarundi bene wacu ntimuze mugwe muruzi mugwita ikizibo ego nimureke guhendwa twiyubara aba babesha ngo baronkeye ubuzi aha nahandi muperereze kwanza imbere yo kumuja muri ubwo buzi sino muzokwisanga mugiye bimbwebwe za sarambwe misange mwagiye kuba batwigwaneho ego buriya muntu sinzi ko utabatemo twigwaneho wewe umuntu yabuze ubufasha na bumwe ahitamwo kwigwanaho kugira beho atigwanyeho arashikayo karabaye abenshi ntibabitahuriye ibi buriya na RDF basigaye twigwaneho ego so reka twandanirize rero bikunzwe kuvugwa yuko ego une fois Uvira tombe Bujumbura en danger biravugwa cyane ariko kandi son excellence president wacu buriya no president wacu biranangwa no kumuvuga general ni mujama w'abajene ego sivyo iyo ntango son excellence president Evariste Ndayishimiye shirako rijya grade general nashize ko d'abord never just simba ni proud tumandeka kuvuga general major nkumba nibwiye never tu ngomba ndi proud na never isigura vyonse sivyo so son excellence general major Evariste Ndayishimiye ego never ami de jeunes yaravuze ikintu gihambaye sivyo ego ngiye kugisubiramo mu majambo make bavuga ngo une fois Uvira tombe Bujumbura en danger ego nawe yavuze ngo ini fois kunda Bujumbura ego baciye Uvira nous aussi tutapenda Kigali duciye Kirundo so tuwe turihojeje ivyo gato ntaco daba Uvira kugira izo betombe bizobakuta ibintu bizobazimba cyane bizosaba ibintu byinshi cyane gose kuko deja plus de la moitié aka kantu gace ku murongo bwana journaliste baradukurikirana plus de la moitié yimbwebwe za sarambwe baguye muri Kaziba ego direction Uvira ikindi gitigira nyamwinshi bahoneye muri Warungu na Mwenga ego barondera Uvira sinirengagize abaguye Katogota Kamanyora barondera Uvira ego sivyo abanamaze guhoneraho hose cyane gose barondera Uvira bo ntawe menya nimba barondera Uvira kuri ya target yabo bavuga ego barondera Uvira kugira bamete Bujumbura ndanje on sait pas na urabimenya mugabo ushobora gusanga barondera Uvira ku zindi ntumbero zabo ego arose nje kuvuga abahoneye za Nord Kivu ni benshi cyane suko yamaze imisi bacucuma hovyo era bacucuma kabisa drone zimaze imisi zikora umuti sivyo bama muri aheza ni mwijuru tuzohurirayo nivyo iyo ndirimbo yama nikigira igice n'igitero byose ni rofre gusa kuri ibo ego ivyo bamira aheza tuzo akose barayiririmba ko bahamba amafoto barayiririmba sometimes barahamba amafoto vraiment bahamba amafoto ego ndirimbirimbwa iyo umuntu yagiye gushingura wiwe ikiziga ubukibona burya bona journaliste sinzi ko uraba ahantu uraja ku kiriyo ahantu bivuga ko umuntu yapfiriye iburaya batashoye kuzana umubiri we ngo bamushingure ngaha usaba kijya kiriyo baba bagandaye mugabo mengo ntibiri serieux yes nabajya rero wumva ngo babwirwa ngo twaramuburi irengero ngo mugabo
ngo muze mukore umuhango wo kumushingura ego niyo ndimo nawe buririmba wapi baguma bicura ati ese mana wo dufasha akazogaruka tukazumva niba bashobora ko yapfuye c'est ça niko bameze so journaliste rero jengiye kwerekana how much Kigali iri en danger gusumba Bujumbura ego ntirengagije yuko Canada yasabye abakanadiye yuko batotembera mu Burundi babibonye kandi n'ukuri ego Canada yabisabye baranapresizaho nashaka rezone sondiza ziri muri rouge ni ntara ya Cibitoke ya kera na Bubanza na parti nto ya Bujumbura ngo hari rouge cyane gusumba ego ariko ibi bintu Canada yakoreye ku Burundi twibuke yuko Etats-Unis yabivuze mu Rwanda n'Ubwongereza bivuga mu Rwanda Ubudagi bivuga o Rwanda n'Ububirigi meme ni Canada yabivuze ku Rwanda en 2024 no muri janvier 2025 ego bo kubivuga kumbure amakuru y'iperereza ryabo nibyo niyo bisunga kugira ngo babe bose abantu babo babe bukwirinda mu bice binabiriya kumbure kuko babona kumenga bishobora kwadukamwo umutekano muke ego ibi n'uburenganzira bwabo nuko nanje nukicira nkavuga nti rero umfatiye ko nabonye president w'u Rwanda yagiye gukomera amashabazungu yambamba bamufashe bari muri mu Rwanda Mugabe yamaze kubona ko mu Rwanda hari danger abo vyo kunde abarundi bene wacu nimuje mu Rwanda ego namwe abanyarwanda ni muhunge muhave ivyo c'est normal kubona bivuga sivyo bituma umutekano muko mu Rwanda wapi ni prevision bon nabivuze fatiye kuvyo nabonye mba nabonye ni mbono yes ibi nabo nitwo bibahora n'uburenganzira bwabo ariko rengiye kuvuga iki igituma mvuga ko Kigali muri danger warashaka gusimba Bujumbura ego turamaze kubona ibiheta ngabo byinshi bagerageje gufata Uvira pretext bitwaza ngo Bujumbura bigiye muri danger bamaze kunanirwa ego barananiwe cyane barananiwe byaranse ko baca muri plaine moyen plateau biranga meme ho plateau biranga sivyo kandi burya abamaze gufatwa mpiri bamanukanye ho plateau ni benshi cyane badivuye amasokre menshi tuzirikane yuko n'ingabo z'abarundi apana abazarendo abarundi bagiye gucunga imbiro z'igihugu cyacu FDNB no gufasha ingabo za Kongo gutuzijya mu gwiterabwoba bari hehe muri ho plateau cyane gose ubu barashinze ikirenge abo ko bizobohera ko bamanuka biragoye bashike muri Uvira biragoye cyane biragoye kuko uzoza yishoye muri ya misozi bazomufatira hariya yes ni kuvuga biracari n'ikizere barafite cyasubiye inyuma gose espere baramaze kwitakara mugabo erega ikizere bagikura kujya kuriha amafaranga hama bakabasedera très bien ico kizere bari bafise très bien nakujya kuntu bari bamaze kuba bashikanye ikirenge muri territoire za Walungu na Mwenga byatumye baduza umugara ariko ibi byerekana yuko Bujumbura kuba yoba destabilize biri kure cyane ko inzira bibaze uko boca mu grade destabilize Bujumbura ni Uvira ariko kandi hari yindi nzira imaze imisi ivugangwa inzira y'ikibira twaranse amakuru yuko ziyanyeshamba zashoboye gusunika abagwanyi batari bake mu kibira amakuru kandi twayaronse nuko n'abajene benshi edari presque bose n'abagabo n'abagore bafite inguvu mu makambi y'impunzi batwawe mu kibira ariko ntabwo badufise nanabo c'est pas la première fois baza mu kibira wanashaka no ku butaka bw'ubundi barahonyoye kandi baciye muri rya zone rouge nyene Canada yatrashije baciye Bubanza barabonetralize baraciye Cibitoki barabonetralize baraciye Kayanza hose bigenda kwa kundi baraciye Gatumba bigenda kwa kandi rero gitangaje ntacutse uko winjira bose FDNB ntigeze ikora akazi abenegihugu bashishwe n'intambara nibo babazivye nibo babatabira bonyene sivyo so tugire nerekana aho match Kigali muri da ireta ya Kigali yari imaze imyaka irenga 10 kirategura intambara ku butaka bwa Kongo Prido Diza baravyiteguriye kabisa intambara barayikora bazi yuko bazoguma bayikora bifutse umutaka wazina bibatije ngo neme 23 mugabo Chirombo il a été trop mal
ego aca arabagaragaza diplomatiquement ego ubu isi yose irazi ko u Rwanda rwagize iki wateye Kongo isi yose irabizi ego ibi ntibikiri banga ntibikiri n'ikinyegezo so Kongo kimaze kumenya umwasi wayo hasigaye iki so kwivuna sike ko babivuna nukwivuna hama bakiho irevure rero iyi Kongo yasanze iri faible militairement abasirikare yari ifise wapi kabisa baraba umuntu ibi uko niko kuri tuvyemeranye ni nkuko n'u Rwanda tagisika rufise gute no cha Amerika RDF ntabwo ari igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare cy'abanyamerika gikomandwa n'umuntu umwe Kagame ego bivuze ngo nk'ubu Kagame yogira ikibazo agapfa hajya abantu bayibesha ngo RDF ngo ni hagati RDF si hagatsiko ubu Kagame yo disparesa ubu ingene RDF baba ibidogezo ego ho ibidogezwa mubabona mbona ko abantu bahambaye baje ku mafuro bambaye amatiba nikitusa sivyo so bivuze ngo rero FRDC kuva Ciro mpamaze kumenyera ko atabasirikara afise ego yacatangura kububaga abiyo ariko araforma abarundi bakamufasha kubaforma ego uburusiya bakamufasha kubaforma izi formation zose nizo kubaka igisirikare ca Kongo zinitegurire kwivuna umwasi sivyo ego data dufate ko dukora bimwe by'abana byo kwihenda ego twihende yuko izi nyeshamba zinjiye zaciye mu kibira tunihende kandi yuko na Uvira bayifashe baciye muri Uvira sivyo baje kumirasa Burundi none ziyangabo kongira kira forma zishaje jahe tuzija nyene zishaje jahe kuri tere nizishaje injira none Kigali zibataba inzira ego none hagati ya Bujumbura Kigali ni wandi bari muri danger niho wari muri danger cyane so tureka nivyo rero Kigali iri muri danger do plus kubera iki abawazarindwa kwa kuturutoki Kigali kirabasuzugura uyu munsi ego irabaha amafaranga bakayajya bamwe bakimera gutanga ubutaka bwabo ariko hariho abawazarendo bafise ubuwazarendo muri bo babazwa n'abijya biriko birakogwa sivyo ego babazwa n'abariko baragurwa bakagurishwa bitavuze ngo rero nubwo botanga ubutaka bwose bushoboka bajya ba vrai patriote bazorima abandi bawazarendo bafata inkoho sans doute imyaka yose bizofata bateza kudoshika Kigali kwihora kurasa bategereza kudoshika kwihora ego kuko imyaka irenga 30 bari mu buretwa n'igihugu cy'u Rwanda ego kandi bitazwi mwibanga ntangere uyu munsi byamenyekanye byaragiye birazwi ubu haravuga babesha ngo ni miliyoni 8 bamaze kwicwa mugabo amatoza ya vrai ayo maze ka miliyoni zirenga 30 z'abantu plus de 30 millions babakungura amaze kwicwa n'u Rwanda ego bitwaje ngo yarondera ngo ubwigenge bwavuye ikinyarwanda titimagine ahumva Kigali kwere bojya bakajyama ngo bare oya friend ubwirinzi friend fazo wa revenge nubwo intambara zohera umve zohera gutese kwihorera gutegerezwa izo muri Kongo zigabanutse journaliste kankubwira ikintu kimwe buriya Cirombo nubwo yohava ego hakaza undi mu president akunda Kongo sans doute kugira ngo abakongomani bazomugirira icizere ego nuko nimiburi buraza tumagenda gatera ka grenade mu Rwanda tu basi bahitana n'abantu 10 ikintu cyo kizotuma conyene president bamugirira icizere yuko aje ari umupatriote ari umusere kandi wibuke ko na Cirombo munyamamazo yavuga ko agomba kurasa Kigali kandi bijya byose yabivuga suko bitare mu mutwe we cyangwa mu mutima ego yagiye kubigera ko asanga nta gisirikare afise ubu rero niyaza kubona ko afise igisirikare bien arabikora bizogenda gute arabikora sandute je abanyarwanda ni bareke kudutunga gatoki nabone bari muri danger bibuke ko dutunga gatoki kamwe 10 zibaraba izi zibaraba ego izi zirabaraba bonyene bakadutunga mugabo zirabaraba ego hari n'utwahateba none abarundi bari mu Burundi bamaze kubona yuko ahantu hageramiye cyane gusumba ni hehe sebere byo mu Rwanda ubu nabo nyine ubwabo batangiye kwitana ba mwana ego bariko bahana amashana sinzi kuko n'ingene bariko barapfa ku mwanya muri bajya bategetsi yes bariko baricana bero amazi imiso uraba kabarebe ungena ameze amakuru avugwa yuko kabarewe bamuhaye
ikirungo tayari bacita kirungo tayari bari baya Murungi ageze habi bwana musesanguzi kabisa sinzi nyamumazi imisi wabo ushobora no gusanga mugabo n'uburuhe bwo mu mutwe ega bararushe kuko ugiye kuraba ugiye kuraba ingene abazarendo bakomeza kuburizamwo imigabo n'imigambi yabo bararushe franchement parlant kuba yonanuka nka kujya kose nk'umugwayi wa sida biratahuritse bashobora ko batamurungiye ikirungo tayari mugani w'abaramu ugasanga n'ubuhe bwo mu mutwe ibibazo yifitiye bwatumye nyene agira acanganikirwa nuko bwana musangozi ibyo tuyaze sibike reka ndagushimire cyane. Yes, ndagushimira nje bwana journaliste. Nshimira badukurikiranye kuri BMBC TV. Nanjye ndabasaba bagire sabone cyane gose. Hejuru ya sabone kino kiganiro cyo bagisangiza abandi. Ariko kandi dure muri commentaire wa muco wacu. Mudufashe mutwereke namwe ama fact. Yerekana yuko analyse zawo yobiri muri danger gusumba Kigali. Cyane Kigali yobiri muri danger gusumba Bujumbura suite izi ntambara Kigali yatanguje muri Kongo. Nuko kanaje cishimira cyane abantu bose twabanye kino kiganiro ndibaza vyinshi mwashoboye kuvyumva. Nizera yuko tuzokomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri BMBC TV, Wezo TV ndetse na B-Info Plus. Murabizi ko twama tubaha amakuru cyane y'abagezwe mu karere k'ibiyaga bigari kandi ndabashimire cyane. Nizera yuko tuzokongera guhura namwe mu bindi biganiro byacu. Bye bye.